kijia bavuga ati huyu mtu bora anafanya kazi. Lakini kuna siku bataona kweli huyu mtu alikuwa anafanya kazi. Tutaendanaga na wale walitusupport. Yeah. Wakati tulikuwa tujaanza kuvuna. Rero genda bashimiye cyane. N'umurano wa mbere. Yeah. Ahubwo reka ndabagira abafanzi simbira kwanza bwa mbere kuri TV gira subscribe. Yakin TV Burundi. Yapo zo bano mu journaliste mwiza. C'est ya bien. Good. Yari mu cameraman wawe yitwa Pasi. Mungu chama mari. Mungu muremure gucyanye. Ama ikindi naco gira subscribe kuri channel yanje Freema Boy. Indirimbo Only You iriho ko. Nibwo bwa mbere. Ari abantu benshi batakora byemera. Nibwo bwa mbere bo mugabo yagerageza kuba ashaka gukora amakava y'indirimbo z'abantu. Mugabo nizashika ko. Ego mugabo iki yamaze nk'amezi abiri andondera igihe nsora indirimbo yitwa Lolo. Arandona wati Freema Boy shaka umfashe. Umfashe vraiment. Achambira ati arusi ni nakazi. Ndamufasha kore. Bon donc ndamugira ati na blame. Nuzoze tupange tumvirize. Achandira indirimbo ya Celine Dion. Chanumva ko afise rime ya byo kuririmba. Cyangwa rero ubu rero tushaturimba twandika indirimbo y'urukundo. Cince ndazana refrain. Ndazana ama ide. Chanumva umukobwa yaririmba kujya nyenda bishaka n'ama feelings. Okay, what's up guys? What's up my people? Guys, ndabaramutse kandi abakunzi ba Yakin TV Burundi. Guys, ndi kumwe n'umuntu ari special cyane gusumba muramuzi, umu artiste abikora neza wanashima, asohora amasanamu meza. By the way, arabiriwe cyane. Mukanya mufata mwakira, ndabasaba kugira kwanza subscribe, cyangwa saburi, comment, share, like kugira ngo Yakin TV Burundi ibandanye itera imbere. Ndi kumwe n'umu artiste ashajije fresh cyane gusumba. Ndakuramutse cyane gose bro. Ni sawa kabisa. Umeze neza? Ego. Bro unapendeza. Merci sana kawaida yangu. So smart. Thanks. Yes guys, mwamwe tukwe na Freema Boy umuririmbyi amfise indirimbo zitari nkenya ngaha muri Buja Flavor plus 257. Akura neza, akura amasanamu asukuye. Ndayutse ko behind the camera turi kumwe na Pasi Classic Camera man akora fata ano masanamu. Bro, nina maswali mengi ya ukuriza cyane gusumba ariko reka dukoreshe ikirundi kugira ngo abarundi batahure Freema Boy ninde. Freema Boy yatangiye umuziki gari ushika uno munsi indirimbo yawe yasohotse nziza ifite n'amasanamu ameze neza asukuye ari novuga international cyane gusumba. Bro, welcome in the Yakin TV Burundi. Thanks sana bro. Nashise kabisa. Ndanagira ati mwabafanzi mwe mugiye subscribe kuri TV. Mwawe ko umujournaliste aje afise show ikomeye cyane. Of course. Yes, ikibazo canje gisa gutangura ngaha ico nateguye nsa kwasa uno munsi kwa Freema Boy na cyane nagutumiye kubera haro indirimbo yawe iri out, new song iri out uno munsi. Wanashima indirimbo mbona ikirahurumbirwa n'abatari bake benshi bakoresha ku mastati cyane aba promoter bakora ikora ko cyane gusumba. Ni indirimbo yaje kuri title ya Only You. Kubera ki Only You? Donc ni indirimbo twandise ukurikira ry'amajambo narimbanye n'umukobwa agitangura umuziki cyo kuvuga abantu bakanguse kubona Freema Boy asaba collab umuntu ariko bwa mbere aririmba. Donc ari impamvu kuba naragize bijya na chance talent yo. Rero igihe twandika ijya ndirimbo n'umwigeme yaguma atifatamo neza avuga ati Freema Boy vision yanje ko twakora ikintu cyabyengi kakigona abantu benshi cyane. Mugabo reka ndayishimire nawe nyene ari mu bantu batuma indirimbo igimironga vibe zibeze neza. Yes, ngerageje kuraba Estela mwaririmbanye wamusabye featuring ari umu artist akiza ataramenyekana. Wanashima ndereje kuraba iga video canke audio ukuntu iririmbwemo amajambo. Biragaragara neza yuko bya mudem biragaragara ko umenga amaze gukora izindi ndirimbo ko afise impano kabisa nkuko abivuze. Bo nibwo bwa mbere ari abantu benshi batakora byemera. Nibwo bwa mbere
bo mugabo yagerageza kuba ashaka gukora amakava y'indirimbo z'abantu mugabo nizashika kora ego mugabo iki yamaze nk'amezi abiri andondera igihe nsora indirimbo yitwa Lolo arandona bati freema boy shaka umfashe vuma acambira ati arusi ni nakazi ndamufasha kore bo donc ndamubwira ati na blame nuzoze tupange tumvirize acandira indirimbo ya Celine Dion canumva ko afise rime yabwiye yo kuririmba cyangwa rero ubu rero tushaka twandike indirimbo y'urukundo cince ndazana refrain ndazana ama ide canumva umukobwa yaririmba kurya nyenda bishaka n'ama feelings arano yavuga ati baby boy on so fire ukinigusa mimi napagawa urumva cyamano kumenga naraga arayizi donc tuca twandika indirimbo tujya kwa Fiji hitmaker kwa master arayikora arire indirimbo yereza ngufu rero umukobwa ncanamwe ati iyo audio ko abinsavye ko dushaka gukorana indirimbo dusoye audio namwe yo gushikana shaka ndagushire ahabona benshi bakumenye ugaragaza impano yawe donc abantu benshi bakumubira biyumvira Estela ninde urumva donc bakeneye kubona ibindi bikorwa vyo kuvuga jeje namushize rero mu isoko namuze mu muziki niwe nyine azotangura kariyeri yiwe jage namushize kumugaragara so okay tuvuge yuko freema boy aje kuzamura impano nshasha muri +257 Buja Flava kugira ngo igaragare mu gihe yagira amakava bice kuri freema boy amaze kwandikisha izina muri entertainment. Merci jewe vision yanje kuvuga nari mfise ubushobozi bwo kuririmbana na Champagne cyane nari mfise ubushobozi bwo kuririmbana na Mona Wata nabifisemo ubushobozi mugabo bajya barafise aho bamaze kwishikana cyane ari umukobwa akeneye support ujya mukobwa yarondeye support je namushize haki ari nabandi baririmbye azokorana nabo bandusha je bamushikane naho ashaka gushikasha ejo nawe azomfasha muri kariyeri yiwe cyane nguvuga rero nakoranye na Estanish Kirato baragerageje kubona ko Estanish afise ingabirano kandi yarasanzwe azwi rero nakoranye n'undi yitwa Estela nguvuga rero nawe nyene Estela aje atandukanye na Estanish uyakeneye support ashaka gushika kure gushikana impano yuko yes imbere ko tubandana n'ibindi bibazo kubijanye na freema boy ndashaka atugirire acapella cyane couple kujya ndirimbo nyene kugira ngo bayi feeling abakunzi ba Yakin TV Burundi baby no mini wako usiwasikie wazushiao tupo salama na wangu wa mana ni wewe naisemwo only you shoboy yeah thank you so much freema boy blow mkali sana thanks ndashimimana nibirashika umwigima akakubwira yuko ufise voix incroyable nziza cyane gusonda biratandukanye no biratandukanye donc je ndafise gusijwi ryanje nyine ndirimba benshi barabitubwira ko turirimba neza mugabo gukora gusa oh good so much ego hama ufise indirimbo nyinshi zabaye trend yo Estanish ngende mbarangiye kararyoshe kara agira ko nakantu nkako ako kaboro benshi barikire muri Yakin TV Burundi kikirundi iga ndirimbo ikirato ya Estanish ni wewe kirato naronse kinwiriye sinshaka kuchambura nkasitara uranyemeza ukanyuzuza yo shoboy wow anze unatisha sana kabisa we mkali freema boy umaze igihe kinini uri muri industry muri game nike kintu freema boy ariko arakora kugira ngo abandanya aba mushasha ku munsi n'izina rya freema boy ibandanye riduga gusumba aho riro uno munsi ibikogwa ofise indirimbo nziza nyinshi ziri nase gusora IP mugabo tugira stock indirimbo ya Jena Esther yari mu
mu rutonde rwo gusohoka mu ndirimbo za EP album EP y'indirimbo zine ngoko muzo ndirimbo zine asoyosemwo iyo only you asigaye rero collabo benshi bakavuga ati Freema Boy kutadwa collabo na new generation abapeti nyene bacu bashasha canke udasora indirimbo n'aba ipapere bagiye kubona rero vuba twakoranye no mu ipapere muzi twakoranye n'aba upcoming aba sinobita aba upcoming nobita aba new generation babikora neza nakoranye n'abandi ba legend na bo mu muziki no kuvuga rero jewe indoto yiwanje na ndacakinira support mugabo ndashaka ingabirano y'abandi barirenze shike kure uno munsi TV yanyu mwaje kuduha akanya kugira ngo mumvirize Freema Boy icyo afise mu mutima icyo mfise jewe nshaka yuko ingabirano z'abandi barirenze zigaragara mu bindi bihugu bakira abarinzi bashasha ku inyuma y'amezi abiri aha iwacu soko rero Estella yaje namaze kubona ama comments za all gallery yagize ati nyinshi sana yego yashimiye umukuza kwa nuze kwa Estella no kuvuga rero nkeneye ko twese abafisi imano n'abahungu kaze murondere Freema Boy guys tushikane so it's very hot okay iwazo ni byinshi Freema Boy umaze igihe kitari gito nkuko nabivuze mu muziki havuze ibwira ngo Freema Boy ategura igiteramo kubwiwe gwite kubyo uvuga ati Freema Boy kinama anajaza wanampenda Freema Boy habuze iki ka Freema Boy merci kandi bakije neza imani gwezagira asante so nizo niko ndategura nibwo narateguye amasho yaje menshi za ruguru hose ndazitegura nino turazitegura mugabo ubu iyi wanje sishaka kwisora kwa ari iki kandi izi songe niko ndategura ubona ko natanguye lolo cyanda kubitaniyi zose zisohoke kwanza ama turabe ngene bazakiriye dutegure show zacu kandi ndazi yuko apari izi ndirimbo ngo atafise imipango yo ku Freema Boy akubita show kandi ahanyene turi nga nigeze kwategura show nujuje nga ego chokiye arimo barikiro bande nahanyene tumiranye n'amashuri ari ngaha ego nahanyene kwanza tugeze kurana na Natasha ego yes guys turacabandanya ndabutse ko nitwa Chris Gomez Batman champion boy the voice of population ndabutse kugira subscribe kuri ya King TV Burundi na behind the camera turi kumwe na Pasi Classic cameraman abiteza sana kuma sanamu cyane gusomba Freema Boy ibibazo ndafise ni byinshi sana gusomba uno munsi hari aba artiste yo kwaririmba benshi kandi baririmba bon ikibazo nshanda kubaza nk'umu artiste kugira ngo cishura hariho new generation ikirazi no Estella arimo naba bitwa na ba legend bari mu muziki hagati y'aba legend na new generation naba abantu cyangwa aba artiste bako batanga umuziki mwiza gusumba boss ego fizo aratanga wa bien ça yasonde bono mugore we ya bien legend aba upcoming abanyene ba new generation bakora solo nibeza bien we love music menga no bisindimbo yabo charge pia waso EP za bien ba with designer Alvin Smith tukiri ngaho nyene wowe wa top 5 ya new generation ikirakora neza ngaha mu gisigara cya Bujumbura witoneka gute ka Freema Boy noiba barazwi kabisa tandika rero utone ko wa mbere nshogoreza ni Estella arabizi ujya mukobwa nuricarana nawo ngwize afise aruta n'aba legend aruta n'abandi bakobwa baririmba ngafise talent byumvise bo okay wakabinohereza D1 akora neza Alvin Smith with design Belly music mu wigeme tura alo mona Walda Mokenzi aramerita alo nundi namba ni mzee ubisusu Meli arashoka abo niko ndavuga ati mu bantu amazina mashasha nuso kuziba ariko aravyifatamwe neza na cyane muri kino gihe ego yes hagati ya
Isaac TV, guteranya Hit Top TV, guteranya ya King TV Burundi, kugwiza ukuranahura Silent Vibe utora bingahe? Subiramo. Hagati ya Isaac TV guteranya Hit Top TV, kugwiza ya King TV Burundi, kugabura Silent Vibe utora bingahe? Aho vraiment wanchanze. Ijo nacho no comment. No comment. No, ico kirana ni vraiment. Umva wa bijije wateranije wakuyemwo kandi rero amazina umva bibirana ni vraiment. Sinzi abafansi ko bosho kutwishurira ngaho nyine. Bo bazoshira kumbure muri comment cyane. Freema Boy numu artiste wanashima abigwa cyane gusumba neza. Biramaze gushika umwigima akakudraga. Je warandraga uraza muri telefone yanjye no bumeje kuyaga n'abakobwa. Bo kundraga ro mukobwa ashaka kuvuga ati je ndakunda style ya nagukunda mu rukundo. Umuhungu ndamukunda bameze bien. Ibyo bibaho. Bazi bakubesha. Amakwambara bisanzwe twambara nyene. Umuririmbyi ndibaza kwambara uwo muririmbyi kugira ngo utabegwa. Okay, tukiri ngaho nyakuvuga kwambara ndibuka igihe Fizo akija hanze cyane. Mbona ari muto cyane. Wo witwa Bien Fizo. Byaravugwa neza yuko wakunda kwambara neza. Fizo yazana style kuye hari hanze. Wo bagasangura zifise sana izo style. Kiya gembe byagenda gute kubana batabizi. Ubabwiye kuri ya King mugenzi wanje nga twakoranye mu bintu byinshi. Je naratanga umuziki nari umusharobaro yitwa Pablo. Tuzananya ringaye. Uyu noazi jenari umuntu yambara. Yeah. Kwa napendeza sana fu. Jena naja mu Kamenge ngata natongojo. Rero ico gihe je banyita Fizo kuko Fizo arama amarori yambara. Leave me alone. Basanga wowe yafise. Urumva yakoroka indege mu gatondo. Cyo kumwe n'umugenzi yitwa Alexis Mungala. Ba Pablo bambaye mukombozi hasta hapana mukombozi ba Black G baza kudusaba imunsi Black G akiri muri wanaveski course wakali power Black G yaje gusaba ishitse imuzu reka tuyage manager manager nta kibazo anataja introduce kidogo jo mpokee baki tu hivyo hivyo. Anaitwa Alan B. Yes, nkuko nako ndababwira rero turi kumwe na Freema Boy. Reka tukwakire manager wa Freema Boy muri kano kanya. Ari live kugira ngo atubwire ibikorwa bya Freema Boy, atubwire ko yoba ari under management. Yo bro Alan. Karibu, welcome in ya King TV Burundi. Nitwa Chris Gomez, Champion Boy. Asante sana. Salama kaka. Kwa sasa tuko kwenye kipindi pamoja na Freema Boy in ya King TV Burundi. Kuna maswali mengi tunataka kuuliza kwa kuhusu Freema Boy. Je, Freema Boy yuko under management kwa sasa ama hamjabitia wazi ili mfanye lunch? Yeah. 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 Yeah, swali ninalo kwa sasa. Kwa nini kuchagua Freema Boy? Je, uliona Freema Boy ako na fans vizuri ndani ya +257 hapa Bujumbura? Yeah. 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 So kama Alan
kwa usaidizi ndugu yako Freema Boy, kitu gani tunaenda kuona kipya kupitia Freema Boy kwa usaidizi wako? Kwa Freema ni vingi tutaona tu, yani yote tuweza Mungu tu. Kama Mungu bado anatupatia nguvu na bado tunaishi na tunapumua. Ni vitu vingi kwa sababu wote mnajua Freema ni mtu mwenye talent. Yeah, talent. Mtu anaimba nyimbo. Yeah. Yeah. Oh, Alan, Freema Boy wanampenda sana hapa Kinama. Freema Boy wanampenda sehemu yoyote. Hauwezi kuandaa show kama unafanya Freema Boy concert ili aweze kulaunch nyimbo zake kabla ya EP itatoka. Yeye ni show yake yeye mwenyewe kama Freema Boy, waje kama Freema Boy, ale mafanzi wote. Na sisi wa journalist pia tukuje kwa hiyo show, alafu tumfanyishe kipindi. Kuna watu wengi wanamhitaji Freema Boy sana. Kuna watu wengi wanahitaji kumsaidia Freema Boy, na kuna group ambayo niliona yaitwa Mtakuliano. Group naona ni nzuri sana. Freema Boy ana wafanzi wengi. Sasa hivi ukiandaa hiyo show unamsaidia kama ndugu yako, kama ule mtu ambaye mlikomalia pamoja kwenye hapa Mtakura, hapa mtaa. Ndio nataka sasa kwamba waandae kama kitu kama hicho ili Freema Boy aje kuonekana sawa zaidi. Juu Freema Boy inakuwa for long time hatumuone kwenye concert kama yeye. Ndio kitu ambacho tunataka. Yaani tuone kwamba ile display ama affiche ikinasambaa kwenye ukurasa wa Facebook ama IG pembe zote, unajua mambo iko hivyo. Mtu utaone kwamba Freema Boy kumbe ana tamasha kwa sasa, ana concert ya kwake kama Freema Boy sasa. Lakini hiyo tamasha uweze kumsaidia Freema Boy, walike kama wale wasanii kama New Generation au wanajua juu iwe show nzuri sana zaidi. Alan, hiyo swali la show sasa ikakuja, lakini akimaliza hatua yake niko nayo kwanza, sababu kwa na hatua moja kwanza angaika tafani. Sasa akimaliza hiyo hatua labda yeye atakuja baadaye, kwa sababu hatua anafanya nyingine tena ya kusafiri. Akimaliza hiyo labda yeye atakuja baadaye, kwa sababu hapo yuko yuko na safari, yuko na program. Akitoka huko pia anakwenda atakuja kupanga nyingine ya show, lakini akimaliza safari ndio hivyo, mtu anatokea from A to Z. Alan, asante sana kwa kuwa ulikuwa live. Acha tuendelee na Freema Boy. Asante sana, thank you so much big brother. Thank you so much. Uendelee unamsaidia Freema Boy. Oyo baadaye na kukoli. Yes. Mwabonye ko twari kumwe na Alan asanzwe amufasha Freema Boy mu buryo higa nino kugira ngo Freema Boy abashe atera imbere muri carrière musicale yiwe. Umva yuko bigenze neza Freema Boy barashobora kuduha show ikitwa ari Freema Boy concert ni example. Ariko muri iyo show hakaba hamwe na New Generation kugira ngo ibintu bigende neza cyane gusumba Freema Boy. Mimi acha nikwambie keep up, shout out to you guys. Thanks bro. Sana kabisa. Kitu gani utaweza kuambia wapenzi wa Yakin TV Burundi kama kaneno kazuri na uarike wakuje kwenye YouTube ya kwako ya Freema Boy? Chambere Daudi, thanks sana abafanzi banje. Mwagumye hafi wanje. Ukuvuga vuba mwavyumvise ko mfise urugendo ngiye mu kindi gihugu, tugiye kora nabwe ko mfise ipi ubwo ngiye gushutinga. Kija bavuga ati huyu mtu bwana anafanya kazi, lakini kuna siku wataona kweli huyu mtu anafanya kazi. Tutaendanaga na wale walitusupport. Wakati tulikuwa tujaanza kuvuna. Rero je ndabashimiye cyane. Ndumurano wa mbere ahubwo reka ndabagira abafanzi simbira kwanza bwa mbere kuri TV gira subscribe
Yakin TV Burundi. Yap, uzoba no journaliste mwiza. Yeah. Froya bien. Good. Yari kamera. Mu cameraman wawe witwa Pasi. Mungu Chamamare. Mungu muremure gutya. Ama ikindi naco gira subscribe kuri channel yanje freema boy. Indirimbo only you iriho commentaire ndacyayikeneye iwawe. Ungira uko wayakira indirimbo. C'est tout. So thank you so much freema boy. Nizere neza yuko uwundi umunsi twagukenera mu kiganiro uzodukundira. Merci sana kabisa. Kandi genzoza asini mugenzi. Okay, merci beaucoup guys. Abakunzi bashoboye dukurikirana kuri Yakin TV Burundi. Ndanababwira ati bye bye. Mwane mugira subscribe, s'abonner, like, comment. Good. Thank you so much. I love you guys. Thank you.